mwese bakunzi bacu. Ikaze mwaya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri, Igenekerezo rya 13 Rusama mu mwaka wa 2025. Mu gatondo hitezwe ko hazogwa imvura hongera hacemwo n'ibihe vy'izuba mu ntara y'Ibitoke, Ibubanza, Ibujumbura, mu Rumonge hamwe n'Igitega, Imakamba hamwe no mu Kirundo hazogwa imvura ariko nta zuba ritegekanijwe yuko rizokwaka. Ikirere kirimo ibicu vyinshi naco citezwe mu ntara ya Rutana, ahasigaye hakazokwakayo izuba ririmo n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Gitega, ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 12. Ku muhingamo hitezwe yuko hazogwa imvura ahatari hake mu ntara zigize igihugu cacu, kiretse mu ntara ya Ruyigi, Imuramvya, mu Kayanza hamwe n'Ingozi. Hitezwe yuko hazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike. Ikirere kirimo ibicu vyinshi naco kazorangwa mu ntara ya Cankuzo. Ibipimo by'ubushuhe bizoba biri hejuru bizogera kuri °C 27, bikazoboneka mu ntara ya Cibitoke. Ejo mu gatondo hatekanijwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 ziburamwo umunota umwe, rirenge igihe cy'isaha 12 nyene ziburamwo umunota umwe z'umugoroba. Nuko rero Bihana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira, naho gutaha.